Tekana umunezero ntangere ivyo gusubira kubana namwe mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho imisi yose kuri imbonesha kure ya Hose News n'umwanya w'amakuru yandi agezweho tugiye kwibanda kwereko avugwa mu gisata c'umutekano ntuze gucikwa. Reka turamutse abarundi bari mu bice bitandukanye, abari mu Burundi imbere mu ntara zigiye zitandukanye no mu bisagara, turabaramutsa kandi turabaha ikaze n'abandi bari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, tutibagiye kandi abenshi badakurikira bari mu bihugu vya kure ku mugabane wa Afurika mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abandi benshi badukurikira batwumviriza bari mu bice bitandukanye vy'isi vya kure muri Amerika, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu bice bitandukanye i Buraya, muri Aziya, Australia n'ahandi henshi tutadondaguye. Turabahaye ikaze rero muri uyu mwanya w'amakuru agezweho ntuze gucikwa. Muramenyereye ko tubatoreza vyinshi bivugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi, mu bimenyesha amakuru bivugwa muri politike, bivugwa mu gateka kazina muntu, umutekano, bivugwa mu kibano, amajambo ashikirizwa n'abategetsi, ibikorwa nabo n'ayandi tuba twabatoreje mu bisata bitandukanye dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Tugiye kugaruka ku muharire Tabara wigamba gukora ibitero vyinshi mu gihugu c'u Burundi mu mezi atatu gusa adashika nayo. Tabara yigambye ko yagavye ibitero bibiri, ariko abategetsi b'u Burundi bakaba baragirije igihugu c'u Rwanda guha indaro no guha imyimenyerezo no kubandanya bafasha uwo muharire Tabara, ivyo leta y'igihugu c'u Rwanda yo yiyamiriza. Inkuru igezweho rero nuko hari intwazagabo zibiri zishwe zihorwa guhemuka no gucudika n'umwanzi. Izo ntwazagabo nizo muri Tabara nkuko munabizi mu minsi iheze amakuru umushikiranganji wa mbere Jahove Ngirakobuca yoba yaratangaje ko hari abategetsi batandukanye mu gihugu c'u Burundi bakorana n'uwo muharire Tabara. Izo ntwazangabo zibiri zari Tabara zikaba zarishwe zagirizwa gucudika n'umwanzi, ubwo nabari muri leta y'u Burundi. Umwe mu bishwe ni komiseri yarajejwe ibijanye n'ibikorwa vya gisirikare hamwe n'inyigisho za gisirikare mu muharire Tabara, bamwita Setruwa muri uwo murwi witwaje ibigwanisho. Uwa kabiri yishwe bamwita C4, yari komiseri ajejwe ububiko, uburaro, ukunguruza hamwe no kugaburira abarwanyi. Izo ntwazagabo zibiri zo mu murwi ufise ibirindiro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zariko zirategura kujabukana mu Burundi bamwe mu barwanyi kugira ngo bazoce bishikana nk'uko bari babipfunditse n'ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'uko tubikesha ikinyamakuru Lomanda. Nikora Niyukuri batazira gisiga ni komiseri nimero 3 hamwe na Reveriye komiseri nimero 4 bishwe n'urwo rwego rwa gisirikare rwo hejuru rw'umurwi uharanira intwaro ishingiye ku mategeko ya Tabara. Araheze amezi make itororokanizo ry'amakuru Lomanda ryaronse amakuru ko imbere y'uko bicwa abo basirikare babiri bo ku rwego rw'intwazangabo bari bamaze igihe bavugana n'urwego rw'iperereza rw'u Burundi bahujwe n'ubuserukira Burundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo afise icicaro Kinshasa, yari General de Brigade Agricole Mwamba Ntirampeba. Nawe rero akaba yaratanguye kuvugana n'izo ntwazagabo zibiri za Tabara bahujwe n'urwego rw'igendereza rwake mu bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini. Matoza y'ico kinyamakuru Lomanda tukesha iyi nkuru yavuga ko yamenye ko ivyo biganiro vyari bifise intumbero yo kujana mu Burundi bamwe mu barwanyi ba Tabara bari kuba barongowe na Nikora Niyukuri batazira gisiga, hanyuma bagaca bishikana ku nzego z'igihugu. Ico kinyamakuru Lomanda kitangaza ko kitashoboye kuronka General de Brigade Agricole Mwamba Ntirampeba kugira agire ico abivuze ko, gusa ku ruhande rwa Tabara ntibemeza kandi banahanakana iganaguro rya Nikora Niyukuri batazira gisiga hamwe na Reveriye mwe mu barongoye abandi mu gisirikare c'uwo mugwi urwanya leta y'u Burundi. Akaba yaratangaje gusa ko izo ntwazagabo zibiri zakoze amakosa hanyuma zirarengutswa zirisegura, mu nyuma zica zicirwa urubanza hisunzwe amategeko n'amabwiriza agenga abarwanyi ba Tabara. Muri iyi myaka muharire Tabara waratsimbataje cane igisata cawo c'iperereza harimwo n'ibijanye no gusoma urusaku mu matohoza. Itororokanizo ry'amakuru Lomanda dukesha inkuru ryagize ryasanze hari imitego myinshi yatezwe n'inzego z'iperereza mu Burundi no mu karere yasambuwe n'uwo muhari usigaye uvugwa mu biganiro nka vyose bijanye n'amagume hazingamitse u Burundi.
ubutegetsi bw'u Burundi bukaba bwagiriza igihugu c'u Rwanda kuba buri inyuma ya Leta itabara. Akarorero ka hafi nako kw'igenekezo rya 16 Munyonyo 2023 igihe umugambwe CNDD-FDD watanguza ku mugaragaro indwi wahariye intwari. Uwo munsi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe arongoye inama nkuru y'inararibonye y'uwo mugambwe uri ku butegetsi yavuze ko Leta itabara iri mu migwi yatsinzwe muri kahise, ariko rero ubu atacotera ubwoba abarundi. Imisi imbere yuko umukuru w'igihugu abivuga, mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe nyene yari yavuze ibijanye n'umuhari Leta itabara mw'ijambo yashikirije inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye ku munsi wa kabiri hari kw'igenekezo rya 14 Munyonyo. Felix Antoine Tshisekedi yariko aravuga ibihugu bibiri vyo mu karere bifitaniye imigenderanire ya gisirikare n'iyiperereza. Munsi yavuze ati igisirikare ca Kongo kirakorera hamwe n'igisirikare ca Uganda mu kurwanya umurwi w'iterabwoba ADF, hanyuma kigakorana n'igisirikare c'u Burundi mu kurandurana imizi abarwanyi ba Leta itabara. Indwi zitatu imbere yaho hari kuwa 26 Gitugutu, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yahamagariye abarwanyi ba Leta itabara bavyifuza gutahuka mu gihugu bakahakwa ibirwanisho bagaca basubizwa mu buzima busanzwe, abandi nabo bakitaba ubutungane. Umunsi rero yari yakiriye indongozi z'ishirahamwe ry'abanyaburaya European Institute of Peace, yavuze ko ririko abimufashamwo. Ico gihe uwo murwi wari uheruka kwica intwazangabo zabo zibiri zihora guhemuka no gucudika n'umwatsi, wagirije umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kwiteza utunyoni kandi azi neza ko utigeze uhengeshanya gusaba ko haba ibiganiro bifise intumbero yo gutunganya amatora yo ku mugaragaro akwije ivyangombwa kandi adakumira. Nivyo twari twabateguriye mu gice cacu ca mbere muri aya makuru twibanze kuyavugwa mu mutekano. Reka tubandanirize rero mu bindi bimenyesha amakuru naho tubagezeho inkuru ziriko ziravugwa. Reka tuje mu bivugwa mu gateka ka zina muntu kuri Shabani Nimubona ngo nikizigenza w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga. Ngase ubwo hari iyindi mbonerakure mu Burundi inganya ububasha na Shabani Nimubona haramaze imyaka myinshi avugwa mu makuru y'ububisha mu ntara ya Muyinga. Iruhande rw'uburongozi bw'imbonerakure muri iyo ntara, Shabani Nimubona no mu bajejwe intwaro kuko ni chef wa zone Cumba muri komine Muyinga, chef de zone Arusha, ubasha na buramatari w'intara. Nta mutegetsi canke umunyagihugu adatinya Shabani Nimubona Muyinga kubera yishikira ku bakomeye mu gihugu. Shabani Nimubona yamenyekanye cyane mu gihugu mw'isekeza safisha ryakurikiye amatora yo muri 2010. Inshuro nyinshi cyane yaravuzwe mu bikorwa vyo guhiga indongo za FNL ishami rya Gatorwasa. Yaranditswe muri za raporo zitandukanye z'ico gihe zavuga ihohoterwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntara ya Muyinga. N'amasoko avuga ko Shabani yoba yaragize uruhara mu ifatwa ry'aba FNL bafashwe n'igisirikare muri 2006 baca baricwa batabwa mu Ruvubu, ariko ico gihe ntiyari bwamenyekane cane. Shabani mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza naho yaravuzwe, izina ryiwe ryaragarutse rwose mu madosiye y'abanyurujwe mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza bagaca baburwa irengero. Ivyo bikorwa rero yabikorana n'abagiye barazezwe pereza mu ntara ya Muyinga. Muri ico kiringo kandi harabaye ibitero vyinshi vy'imbonerakure ku banywanyi ba CNL baba bavuye mu manama yo mu makoraniro y'umugambwe wabo. Muri ico kiringo ca gatatu, Shabani yarakomeye cane ku rugero ata mutegetsi n'umwe yamwubahuka kubera batinya ko yoba yivuganira na perezida Nkurunziza. Shabani ukaba yaravuzwe no ku ntwaro ya Ndayishimiye, aho perezida Ndayishimiye aziye ku butegetsi rero imbonerakure mu mwanya wa mbere zaraturuye. Kuvuza Shabani Nimubona zasa n'izigiye kugabanuka, ibintu vyahindutse cane. Reverien Ndikuri yatowe kuba umunyababanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Shabani yaciye asubira kuba igihangange kidakorwako. Ndikuri yashitse ashiraho urwego rwiwe rujejwe iperereza mu mugambwe. Urwo rwego rero rucunze abanywanyi ba CNDD-FDD nk'uko rucunze abo bita abakeba. Ubu n'aba CNDD-FDD ntibaryogora kubera batamenya uwucaja kubarega. Shabani Nimubona akaba avuga ko ajejwe iperereza rya Ndikuri mu ntara ya Muyinga. Akavuga kandi ko neri nk'umwe mu ndongozi zitwa zo mw'irage rya Nkurunziza, no kuvuga aba CNDD-FDD bavuga ko Ndayishimiye ariko harabicira ico bita systeme. Kuva muri 2021
Shabani nimubona yaciye asubira kuvugwa mu vyo kunyuruza abantu, mbere mu banyurujwe harabayemwo abanywanyi ba CNDD-FDD nka Pastor Joseph Sinzubwenge yakuwe mu Ruzo muri komine Giteranyi na Eustache Miburo yakuwe ku mugwa mukuru w'intara inyuma y'inyuruzwa rya Sinzubwenge. Shabani nimubona ntiyatinye kuja kugirisha inama abanyaruzo izuba riva, ababwira ko uzosubira kuvuga ibya Joseph Sinzubwenge azoca afatwa akabisigura. Kugira ngo ba Eustache Miburo baritwaye mu gipolisi mbere n'imitahe yo gufata imbonerakure zakekwa mw'inyuruzwa ryiwe irasohoka. Iterabwoba rero ryaciye ritangura ku bapolisi n'abashikiriza amanza bashatse gutohoza vyashikiye Eustache Miburo. Muri Ntwarante uyu mwaka 2023 muri komine Gasorwe haranyurujwe munywanyi akomeye wa CNL yitwa Viateur Nzigo. Viateur Nzigo yakuwe mu gitanda muhira aho yari arwariye malaria yagiye abantu babona. Ico gikorwa naco nyene caravuzwamo cane Shabani nimubona nta nkurikizi n'imwe yabayeho n'aho abategetsi bose muri iyo ntara babimenyeshejwe. Mubonye imbaga Shabani nimubona ntiwamuha n'ibintu avuga ko, ariko bimwe mu bimenyetso vyerekana ko adasanzwe nuko agendana ivyuma vyo gutumatumanako amakuru ya gisirikare. Chef de zone atunga ivyuma nk'ivyo gute? Bamaze kuja mu modoka yiwe baravuze ko agendana inkoho mu modoka n'amatwi adusumira boho uyoba agiye kugaba imbonerakure mu ntara nshasha ya Buhumuza ihurikiyemwo intara zitatu zahora ni Muyinga, Ruyigi na Cankuzo. Ni bimwe rero vyashikirijwe na Pacifique Nahazwe kuri uyu Shabani nimubona. Tubandanirize kuri iyi nkuru nziza ivugwa mu gisata c'indero mu gihugu c'u Burundi. Abarundi bariruhutsa ku bw'umugambi wo kugaburira abana ku mashure. Ni ikinyamakuru BBC coba cavyanditse. Ku wa gatanu mu Burundi harahimbajwe umunsi nyafurika wahariwe gufungurira abanyeshuri bo ku mashuri y'intango wahuriranye n'umugambi uzwi mu Burundi nka cantine scolaire. Burundi buri mu bihugu muri uwo mugambi umaze gushikamwo. None vyoba vyifashe gute muri ico gihugu? Ishure Kofo Rukaramu ya mbere rimwe mu mashure agaburira abanyeshuri. Denise Nkunzwenimana umuvyeyi bayadereye kuri Kofo Rukaramu ya mbere avuga ati kare vyaratugora kubera umuvyeyi yagenda gukora agataha apfuye amaso hagira ati umwana agenda kw'ishuri afunguye. Iri shure riri muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura ku birometero nka 20 muri arako bw'igisagara ca Bujumbura. Bernadette Mbonempano umubanyi wa Denise nawe harereye kuri Kofo Rukaramu ya mbere avuga ko yahuriye n'abamenyesha amakuru ba BBC mu icungararo y'iryo shuri avuye mu murima nawe nyene asangiye umunezero n'umubanyi wiwe. Bernadette akavuga ati abana barafungura neza atangorane kare batarabagaburira. Urabona twebwe nk'ubu dutunzwe n'akaranje canke ibiraka, warashobora kugenda gukora hamwe ukaza wiruka kugira ngo gaburira umwana ugende kw'ishuri. Ariko aramwenyura yongeye agira ati mugabo bo kubera babagaburira nta ngorane dufise, urakora akaranje atangorane, mbere barabashirirako n'utuboga bimeze neza. Muri uwo mwanya nyene hirya nko ku metero 200 abajejwe gukinjika bariko basiganwa n'umwanya kugira abana basohoke bihiye, abandi bariko boza n'amasahani. Isaha 6:45 umwanya wo gufungura. Ico gihe rero bafungurirwa umuceri n'ibiharage biriko utuboga two mu bwoko bwa rengarenga, ariko ngo hari n'igihe babashirirako n'utudagara. Bano bose rero biraboneka ko banezerewe. Umuyobozi wa Kofo Rukaramu ya mbere ni Jean de Dieu Bazirutwabo yavuga ko kuva umugambi utanguye kuri iryo shure muri 2014 bana bamenye canke batsinda ku rugero rutari rumenyerewe. Gatanga akarorero ko mu mwaka uheze aho ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja mw'ishure n'inyuma y'ishure shingiro cyatowe ku rugero rwa 97%. Yemeza ko n'abaheba ishure babo bagabanutse. Yagize ati twaba dufise abanyeshuri 576 mwaka waza guhera nko 200 baza bamaze kugenda bavamwo. Urugero rw'abaheba rwarashika hafi ibice 70%. Mugabo kuva uwo mugambi wo kugaburira abana ku mashuri uziye abaheba amashuri baragabanutse cane. Ubu twatanguranye igice ca mbere dufise 780 tugeze mu gice ca kabiri tana raporo y'abana 12 bahevye. None ku rwego rw'igihugu uwo mugambi woba wifashe gute?
Edouard Bigirimana ni umuyobozi w'umugambi ujejwe kugaburira abana ku mashuri akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indero avuga ko umugambi watanguye mu mwaka wa 2008 ugeze gufungurira abana bangana ibihumbi 670 bari mu mashuri angana n'867. Ati uburyo bukora ku mwaka bungana n'imiliyoni 25 z'amadolari, ni ukuvuga umuntu yashize amafaranga y'amarundi usanga dukoresha nk'imiliyaridi 70 ku mwaka. Leta rero urumva ko itangamwo imiliyaridi 12 n'igice kirenga. Ivyo bitigiri rero biracari hasi ugereranije n'abana bose bategerezwa gufungurirwa mu Burundi. Ni ibice 25% gusa vy'abana 280 leta yifuza kugaburira. Reka tubakengurukire cane mwe mudukurikiye muri aya makuru, ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho kuri imbonesha kure. Hari ivyo turiko turabategurira, mbasabe kugira ngo mufyonde kuri subscribe canke sabone, niba mutari mwafyonda ko mwibuke no kubisangiza bagenzanyu kugira udacikwa n'amakuru tubagezako. Mana bahezagire, turaza gusubira.